Uyu munsi tugira tubabwire amateka ya Papa Francis. Ico mwomenya nuko ari imfura mu bana batanu ba Jose Mario Bergoglio. Umushumba wa Kiliziya Katolika ku isi yose, ni umwe mu bayobozi bakomeye ku isi, akaba ari no mu bafata ivyemezo bigera mu bantu benshi. Ni umwe mu bavuga rikijana. Jose Mario Bergoglio waje gufata izina rya Papa Francis yamaze kuba umushumba wa Kiliziya Katolika ku isi. Yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 1936 ahitwa Flores mu gace gaherereye mu mugwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires. Ni imfura mu bana batanu ba Jose Mario Bergoglio na Regina Maria Sivori. Se wa Papa Francis yari umwimukira akomoka mu Butaliyano ariko aba muri Argentine. Papa Francis yize amashure abanza mu ishure ry'Abasalesiano ba Don Bosco i Buenos Aires. Mu yisumbuye yiga ishure ry'ubumenyingiro, naho muri kaminuza yiga mu ishami ry'ikoranabuhanga mu butabire, Chemical Technology. Nyuma yaho yakoze imyaka mike mu bijanye n'ivyo yize muri laboratoire y'uruganda rwatunganya amafunguro. Mu mwaka w'1969 nibwo Bergoglio yahawe ubusaseredote. Muri 1973 na 1979 agirwa umuyobozi ashinzwe kurebera abakristo bo mu ntara zose za Argentine. Aza kugirwa Archbishop wa Buenos Aires mu 1998. Nyuma y'imyaka 3 gusa, ni ukuvuga muri 2001, Jorge Mario Bergoglio agirwa umukardinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Cardinal Jorge yatorewe kuba papa i Vatikano. Yari ashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakaramentu no gutanga ubutumwa bw'abapadiri. Akaba yari anahagarariye komisiyo ya Vatikano muri Amerika y'Epfo. Nyuma y'iyegura rya Papa Benedicto wa 16 kuwa 28 Ntwarante mu 2013, Bergoglio yatorewe kumusimbura kuwa 13 Ndamukiza muri uwo mwaka nyene. Afata izina rya Francis mu rwego rwo guha icubahiro mutagatifu François d'Assise. Papa Francis yafashe iri zina kuko yari afatiye kuri François d'Assise yicisha bugufi, agendeye ku ivanjiri, akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Ibi ni navyo bikunze kugaruka mu mikorere yiwe ndetse no mu mvugo yiwe mu bihe bitandukanye. Aha Papa Francis yari mu muji wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko rusangi y'umuryango w'abibumvye. Niho yashikirije amajambo ngira ndababwire. Yavuze ati, duhora duhangayikishijwe cyane n'ahazaza h'uyu mubumbe, tugahangayikishwa n'isi tuzosigira abazodukurikira. Ariko uyu munsi ndetse na buri munsi, ndabasaba buri wese mu bushobozi bwiwe aje yita kuri mugenzi we. Mwitaneho, mwubahane, bityo uyu muryango uzobe uhurije hamwe, udakorera gusa kugarura amahoro, ahubwo ukorera mu mahoro. Udakorera kuzana ubutabera, ahubwo ukorera mu butabera. Uretse ururimi rw'Ikiespanyol, Papa Musha avuga izindi ndimi zirimwo Igifaransa, Igitaliyano, Ikidage n'Ikilatini. Je nabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Blaise journaliste. Iki kikaba cari igice ca mbere c'amajambo ya Papa Francis. Uzokenera igice ca kabiri tuzokimushikiriza ubutaha. Stay tuned kuri Blaise journaliste. Nkaba abantu bose utaragira subscribe ko mwosimbirako. Ciao ciao. Uyu munsi tugira tubabwire amateka ya Papa Francis. Ico mwomenya nuko ari imfura mu bana batanu ba Jose Mario Bergoglio. Umushumba wa Kiliziya Katolika ku isi yose, ni umwe mu bayobozi bakomeye ku isi, akaba ari no mu bafata ivyemezo bigera mu bantu benshi. Ni umwe mu bavuga rikijana.
Jose Mario Bergoglio waje gufata izina rya Papa Francis yamaze kuba umushumba wa Kiliziya Katolika kw'isi yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 1936 ahitwa Flores mu gace gaherereye mu mugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires. Ni imfura mu bana batanu ba Jose